Ibana nabwiye yuko ikozwe mu ivoka hanyuma iravura vy'ukuri anemi. Hari maze umwana bashika kuri batatu banshingiye ntahe ingene bagafasha ari afite cyo kama amaraso bigahera yego weza no kwa muga yego na fiba yego kakafiba vuma kararyoshe karoroshe abantu badakunda ibikaze baprefera kana kabisa wo hanura umuntu adakunda ibikaze nawe nawe urimo wihereza kabiri hanyuma ipastekina ni inziramazi ryabo bava mu nziramazi yego nta nimagirizi ririmo nakanywa abagabo pe kabisa numva nta kintu cyitwa amazi arimo mu ikorwa rya pastekina oya ni vesek naturel ya pasteke yego kandi aha nta gatonya kayifise maze kabidakunda turageza reka dukora iyindi mivinyu duhindura amacupa wanashaka karite ni sawa mugani itazimbye cyane kurugero kwiyone kugira ngo umwene gihugu wese yumvirize umuvinyu 2026 umurundi wese abamaze kumviriza umuvinyu kabisa kandi apana bisa n'umuvinyu umuvinyu bavyumve neza yuko muri Maison Pache Bene na wa wundi afise 10000 francs araronka umuvinyu ayo ni kuri 5000 iyo ni 5000 yego bo ariko ndabazimba sha yabarije ndazidandaza kwa ndarabamaze ariko 5000 uyikuye ngaho iwacu ni 5000 mugani ko barankuye harabisa kuri 5000 wi 6000 7000 bivanye n'ukuru badandaza ahe udufasha kugira ngo tuvyumve neza yuko muri Maison Pache Bene tutagurisha kusa kuri detail no kuranguza turarangutse rumo kuvuga ko bivana naho umuntu ari buri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ntiwonda kuduga ku muzinda ariko hari ubuduga ku muzinda bati dakeneye kubona aho uruganda ruri abone siège ya izine kugira ngo nikindi gihe ari cyakeneye byorohe aho ucuza ku muzinda mugano ukeneye kurangura gusa karati imwe 2 3 zino 10 20 50 no gushika kwijana uje ngaha aragutunganiriza nukuri ego hanyuma haroroshe ya Benidor University bose barayizi kiretse naho wofata umuntu mu taxi ati ntwara kwibaraja muri foyer de charité kote bwiza urabona ko akabarabara ngakati natwe ninga murakoze cyane urabona kandi rero na pancarte yanditse ko dépôt et vente des produits par les sœurs franciscaines de Notre-Dame de Remond cyane gose muri 2040 twifuza yuko kiramujene wese n'uwisumbuye mu myaka kuri twebwe azoba afise ubuzima bwiza cyane kandi butagase buteye imbere kuko ajya neza akanwa neza acaryama neza akavyuka neza bikamera neza turamukanya gute Pache Bene mu Kirundi bakavuga gute amahoro ni neza mu Kiswahili tukavuga gute amani na salama Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru chima kiwazanira Bisha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Hutuma tubikora reka tubaze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hamarusura dukengurukira
namwe kuzi bisamirizi Irebe FM mudasiba kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice bine hamwe n'ijana n'ibice bibiri mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Nawe wese mudukurikirana kuri rubuga rwacu rwanyugwa Irebe Media no kuri turagukengurukira kandi twifuriza amahoro y'Imana yuko yo kwamana nawe. Kuri muri kumira Beni Biande Camera Nsike Professional turi muri cya gihugu cyenyere cyiza cy'amatano buki Uburundi bwacu bwiza mu gisagara cyagutse cya Bujumbura. Tujiste ngaha nyene kuri barabara rya Avenue de l'Université. Ndi ngaha nyene kuri barabara ryinjira kuri Foyer de Charité ngiye kurondera cya kigo nyene kibakorera imivinyo imeze neza za Pastekina za Viba za Wina imivinyo myinshi igitandukanye iryoshe cyane. Abenshi twarakoze ikiganiro giheruka mwagiye mutubaza ati mbega ugo ruganda canke Maison Pache Bene yo bifise point de vente hehe. Uyu munsi rero nivyo twaje kubereka. Tuje kubereka aho basanzwe bakorera cyangwa abasanzwe bafise boutique cyangwa ku bantu bose bifuza kurangura. Burya amakuru tumaze kuronka nuko batarangurira gusa hariya nuvuga ku Muzinda no ngaha nyene mu gisagara cya Bujumbura ukeneye kurangura nuvuga quantité niniya barabigufasha. Biramera neza cyane. Rero adresse kumbure ibafasha kugira ngo muhabone ninga kuri barabara rigenda kuri nuvuga kuri meri hari yepfo murabona tout juste aha nyene kuri barabara rigenda kuri Foyer de Charité urukuramanuka ugenda kuri meri hepfo yaho uraza kuguhura na Solisi ku ruhande go hepfo naho nyene hariyo Michel Archange. Kumbure rero kubifuza kuhagera ninga tout juste nyene kuri barabara rya Avenue novuga Avenue de l'Université imbere ri barabara tout juste rya rigenda kuri novuga kuri Foyer de Charité. Kumbure gumana na Irebe Media byinshi muraza kubimenya tugiye kuvugana n'abantu barira ati mbega nta kavinyo k'amafaranga make tworonka kamera kameza neza ko dufasha mu birashu kagenda neza. Ego Maseri Sava Pache Bene biraza neza amakuru y'imyaka ego muri Pache Bene bimeze gute? Muri Pache Bene bimeze neza nuko aha ni kuri point de vente yacu karibu urabona ko ibintu bimeze neza bana kabisa ko nabona ibintu biratagase kabisa basa neza cyane asha ni sawa urabona nawe raba urazi ikiganiro duheruka gukora hari abantu benshi bagiye batubaza ati mbega Maison Pache Bene tworonka aho ikorera hehe mu gisagara cya Bujumbura ko rari ku Muzinda umenga ni kure turabarira ati burya ni kuri Avenue de l'Université tout juste imbere y'ibara rigenda kuri Foyer de Charité ariko cavuga ati ariko ndabibemereye nzo kuri kiganiro ndahasange kugira ndahabereke aho basanzwe bakorera nivyo nababeshe canke nivyo nukuri naha niho dukorera ukeneye kuri detail uraronka ukeneye kurangura uciye uraronka mbe ushatse gushika ku ruganda kugira ngo habone ubone siège ya Maison Pache Bene ariko uje no ngaha nacubura quantité yose umuntu yifuza kurangura ngaha yo ironka kuko iba itahari bacatubarira kuzikora ku ruganda cyo tuzizana ego bega ati rero ibivinyo twaba dusanga ngaha niyihe ni yindi nyene twasanga ari ku ruganda na nyene iri ngaha ijya yose nk'akarorero natwabiye ko dukora imivinyo no kwitaya VIP y'ubwoko bune hariho Viba urakabona kandi ko gasa neza avec la couleur verte gakozwe mu ivoka ve à base d'avocat na kave karidu abantu badakunda bakabone neza naka urabira ku murumyo usa n'ugwatsi ama ugashirana kino kimenyetso kino ni kimenyetso ca Maison Pache Bene logo yayo ariko ni kimenyetso ca Bene Francisco cyane gose kwaje tuyikora tuyihingura umukamani nahazwe amen hanyuma iyi Viba narabwiye yuko ikozwe mu ivoka hanyuma iravura byo kuri anemi hari maze umwana washaka kuri batatu banshingiye ntahe ingene bagafasha ari afite cyo kama amaraso bigahera ufashijwe na Viba na Viba kakaviba vuri makara byose karoroshe abantu badakunda ibikaze baprefera kana kabisa wo hanura umuntu adakunda ibikaze nawe nawe urimo wihereza kwa Viba kameze neza ndabona ko na volume ari 13.5 kameze neza cyane ama milimetre yayo ni 750 karakwiye vraiment kandi iyi Viba rero mu mwaka uheze yarose prix de qualité nukuri BBN yabaye meilleur produit de l'année uko nukuri yararose agashimwe Viba narose agashimwe entre ya Viba muri BBN de qualité meilleur produit de l'année BBN ari shiramwe rijeje kurabuzira nenge byahinguriwe ngaha mu Burundi Viba rero yatwaye agashimwe
ni akupe kabisa yego nukuri yabaye ya mbere yego yabaye meilleur produit de l'année yabaye meilleur produit de l'année kandi mu mwaka uwuhe mu mwaka uheze 2024 muci urakoze ati rero wariko uratubarira ati rero ku muntu yifuza kukihereza umuntu adakeneye ibintu bikaze umuntu akeneye kuvuga afite ikibazo cya nemi kwihereza akaviba urakoze kandi kameze neza cyane karyoshe kari muri VIP kariko na VIP kandi akavrema ka VIP nara VIP kandi ziracari kuri pro ya promotion nukuri iyi igugwa yego none igugwa ibihumbi murabana biza muri Poche Bene nukuri none kandi n'ubu ntirahera oya ntirahera yo mwatwaye kubizohera nabona ariko n'ubu biracabana barongereje kuba nuko tubakunda abakozi b'Imana n'ukuri murabana beza ego ati reka atari kuri promotion atari kuri promotion kandi ukanyoye harimo numva yidoga nukuri yego kabisa kameze neza cyane gose kirumvikana ndacyumva neza cyane nakamateka urumva yene ko mukama yagaheza ego muri tujya tune rero twa VIP tubise viba irafise n'akana kayo ariko akana kugira ngo n'udafise amikoro menshi cyane ko twara nawe aronke ku kaviba oya ni ikintu nkeneye kumenya VIP irafise na VIP ntoyo ya ego nukuri ego aka kagumbi 200 nakaviba gatoya mukuru wayo agugwa gute 40 ni sawa cyane gose uraze aya macupa sayo mu Burundi twayakuye mu Bushinwa ni importe nukuri niyi mirumyo n'amashina byugara kubiri ko aya mafaranga nukuri n'amafaranga makenya cyane urakoze cyane ikindi cyongeye ko urabona yuko mu Burundi turi muri ntuve kuri mivoka kubona rero udasanzwe kubona rero mukama yarahezagiye mu mivinyo dukora kandi mu vinyo ukoze mu ivoka nabyo niteka kabisa kweko bizotuma dutera imbere uza kumuboneka imbere ni heza ego turi kuri viba hama wina iyubona ni cocktail wine ni ibyama bivanze wina cocktail warumva ndabonamwo bungo ndabonamwo amatunda marakuja papayi bine do japo amapera inanasi ni cocktail irimo byose yego ati nayo nyene iri muri VIP rero ni VIP nayo nyene ariko ntizimvye ariko mase utugize ukuri siko bavuga ngo umuvinyo gutera umara imisi nuko utera uzimba none ni watera umara imisi burya uzoguma kuri 40 nyene oya nukuri sinaguma ndabagashe ngo uzoguma kuri ayo uzoduga nukuri ko nk'uyunye no muri 2024 muri 2024 wakoze muri 2024 muri mars nukuvuga muri mars igeze ukwije imyaka 2 yego ku bwangingo nuko twashatse ko abarundi bose bijukira kunywa igisirimu nukuri n'imiti no mu Burundi birakogwa biriho kandi ku mafaranga make cyane ubundi bwoko nk'iyi inye byabakurirwa nk'ibihumbi nka 70 uto yego mugani twarayirekeye kuri ayo kugira ngo umurundi wese yumvirize igene Imana igira neza ubu urabona nk'iyi ini 2022 muri 2022 wina yego kandi nabona n'amarugo aratandukanye nukuvuga itike twatanguye kugira ubwa mbere amaze tuza perfectiona turaryomana iri ni ya 2000 rero 23 kabisa iyi rero ibeni ishura kungana niki ubu irangana ubu turi kuri ubu biraryoshe gose gusumbi umva unye umuntu yoyigura yonyaragasa yego ariko turacari muri promotion unye ibiciro birangana kuko imbere ni heza kandi imbere rero ni heza burya rero imbere ni bake bahashobora rero niko bavyijukira rero ubu rero bazi babigure siko none nivyo yego urakoze turacari tuvuye kuri wina turacari wina irafise nayo nyene gatonya kayo peti yayo nayo nyene igurwa 20 musanzwe wina na viba baturekeye ku biciro bimwe kugira ngo 40 na 20 urakoze kabisa urakoze cyane hamavuye wina chatusa ngaha anye hariho pastekina ona mwe namwe nkubwira sasa ni pastekina ya mbere ni iyi 2022 wow iyi ni pastekina 2023 wow nk'ubu iraryoshe gusumba iyi
kubera iyi ni ya kera gose mademire 22 igira imara imyaka 4 yego ikozwe hanyuma iyi pastekina ni inziramazi ryabo bava mu nziramazi yego nta nimagirizi ririmo nakanywa abagabo pe kabisa numva nta kintu cyitwa amazi ari mu ikorwa rya pastekina ni vesek naturel ya pasteke yego kandi aha nta gatonya kayifise amazi arimwo mugabo n'ikingana beyi ni ubiracanganye ibe mugabo rero imbere muri kazoza sinzo munsi basanga amabeyi yataye kazi kanyu umwanya n'ubunyene aho hanyuma izi nazo ni Pastevino nawe ni umvinyo wo muri pasteke ariko uyu wowo ufite pasteke iyi ni sec ego iyi nayo ni semido uyu urimwo utuzi dukeya so kuvuga ko ari jeri sindabizi oyaye samazi pe mugane hariyo dukeya sico kimwe gusa nukoze mu buryo bumwe n'uyu tuvuga ati ayo mazi ayifasha kuba pastevino nuko hanyuma wanashaka iyi alcool ni 12 iyi alcool nayo ni 13 kirumvikana cyane hanyuma iyi nayo nyene igurwa ibihumbi 70 kabisa kirumvikana kandi ahanye urankura aho safeti yari pro yo kurankura ngane kora yuko twabaye muri promotion kiri kuri promotion ura mutima mwiza yego kugira ngo Imana ninahazwe wa mukama hindura amazi umuvinyu ikana nukuri kabisa ronga mu Burundi dushikiye cyane mukama gira neza cyane gose ego ni pastevino rero batubariye nanye ne ko ari 70000 yego urakoze cyane kandi vraiment shinye kurankura ibintu biriho ego aha muri VIP kuvuga re VIP ziri ubwoko bune nizi ni bune hanyuma rero muwaye hariho rero n'izindi aje makuru nayatohoje neza mbara ngo ariyo VIP na muwaye ndabona urugwaruka rwo muri ego namahoro neza neza tugire pace bene urakoze urugwaruka rusanzwe dufasha muri marketing ndabona ko ari abajene beza cyane kabisa biraryoshe cyane kandi igihugu cyo kiraduhimiriza gukoresha abajene cyane barakeneye gutegura akazoza kabisa kugira ngo Imana inahazwe amen aya mave imivinyo mito twayikoze kwera babidusabye ego aho twaje muri market ngo maso ngo nana k'ibihumbi 10 mufise n'ukuri umuntu yafise mu ntoke n'ukuri ntibikunda ntibikunda maze kabidakunda turageza reka dukora iyindi mivinyo duhindura amacupa wanashaka karite ni sawa mugani itazinde cyane kurugero kwiyone kugira ngo umwene gihugu wese yumvirize umuvinyu 2026 umurundi wese abamaze kumviriza umuvinyu kabisa kandi apana bisa n'umuvinyu umuvinyu wawe uravuga ati ndiko ndanyumuvinyu nkakavure mu kanyo yumva ko Imana igira neza hari abantu benshi bitinya bakumva umenga ngo imivinyu ngo ni ibintu by'abakire ni ibintu by'amafaranga menshi bavyumve neza yuko muri Maison Pace Bene na wa wundi afise 10000 francs araronka umuvinyu ayo ni kuri 5000 iyo ni 5000 yego bo ariko ndabazimba sha yabarije ndazidandaza kwera kwa ndarabamaze iyi ni 5000 uyikuye ngaho iwacu ni 5000 mugani ko barankuye haraza kuri 5000 wi 6000 7000 bivanye n'ukuru badandaza yego birumvikana hanyuma hariho n'abaca barinzwe cyane baragira na 10000 yego birumvikana cyo kirumvikana ndagitahura cyane bavyumve neza yuko bozisanga hanyene tout juste kuri barabara rya Avenue de l'Université imbere y'ibarabara ryinjira muri Foyer de Charité aha muri Maison ni boutique hamwe na stock ya nuzenya ya Maison Pace Bene yego hanyuma icongera ko nuko utu tuvinyu turi ubwoko butatu hariho semidu niko kaka semi-sec aussi trois pabevino kosefi alcool ni 15 pabevino visefi alcool ni 15,5 hariho na pabevino vima nta vima mbonera ngahanya alcool nayo ni 16 niho tugarukira turimo muri marge y'amavin yego kandi vraiment kameze neza nikazimbatse kuko ari pirate oya mbere wanashaka akanye
uwo kamaze imyaka nk'iyo iyindi metse gusa kuryoha ngira ngo no kuzirusha ntumbarire ati rero kanako muri arakagaca kagira stock yego kuko amara iminsi gatera karyoha ukanyera nk'uko kwezi ukandira agace kundi ukumviriza cha wumva la difference mubona afise umugambi wo kugira mariage muri 2030 umva urashaka kugura umuvinyu uyu munsi ukazomuka ico gihe ukazusubyoha cyane gose urakoze ubu uritegura nawe urimwo yego nuko rero kirumvikana cyane ego nikibazo kumburera nifuza yuko dufasha kudusigurira ati none umuntu avyumve neza yuko twoyisanga he udufasha kugira ngo tuvyumve neza yuko muri Maison Pache Bene tutagurisha kusa kuri detail no kuranguza turarangutse rumva kuvuga ko bivana naho umuntu ari buri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ntiwonda kuduka ku muzinda ariko hari ubuduka ku muzinda bati dakeneye kubona aho uruganda ruri abone siège ya izine kugira ngo nikindi gihe ari cyakeneye byorohe aho ucuza ku muzinda mugano ukeneye kurankura gusa karati imwe 2 3 zino 10 20 50 no gushika kwijana uje ngaha aragutunganyiriza nukuri ego hanyuma haroroshe ya Benidor University bose barayizi kiretse naho wofata umuntu mu taxi ati ntwara kwibaraja muri foyer de charité kote bwiza urabona ko akabarabara ngakati natwe ninga murakoze cyane urabona kandi rero na pancarte yanditse ko dépôt et vente des produits par les sœurs franciscaines de Notre-Dame de Remont cyane gose aha ni mu gisagara ca Bujumbura mbega mu ntara hagati no mu zindi ntara aho bimeze gute twoshikirwa gute ko nzi yuko jewe mvukiri Bujumbura muga mfise abo tuvukana nabo nyene bari Gitega ziriyo nimugira ubwoba hajyanye urara kuri Butezi umuntu yitwa Nikora hajya nazi vya Butezi ujya arafiseho ushaka kuri detail uraronka no kurankura uraronka kandi rero nabandi bariko barasaba kugira ngo bazirankure no kubashike mu gihugu hagati nta zindi ntara ho atari Gitega ugiye mu Ruyigi ziriyo mu Ruyigi centre aho ugiye ibwagiriza ziriyo mu Kayongozi ziriyo ugiye Busoro ziriyo aho hasaza n'abikira biwacu aho ugiye Muyinga ziriyo ugiye we kamara magambo hariya mu za komine Butihinda abafise n'inzahabu barazi kunywa kawina na kabiri nukuri ugiye hagikobero hari ahantu kuri bar la République hajya ziriho n'undi yitwa Fulgence hejuru bega commercial hajya hano yitwa nde ingo dufashe commercial dufashe twari nabivuge neza fise ego urakoze cyane kumumpa nari ndamukeneye commercial urazi gituma fise abantu bari muhinga baba batelefona ku radio turakeneye imivinyo ngayi muhinga twironka muhinga ni mujisho twironka hehe muhinga tugeze muhinga centre twagenda kwa Deo umudandaza w'imivinyu araranguza kubisanzwe we na detaya imivinyu ugomba kurangura urayironkayo ubandanije ukagenda boda turafisa akabari kitwa Republika imivinyu yacu irahari uduze haruguru gatoya hajya baparika bijya biduga ko bitwa Fulgence imivinyu yacu irahari kandi ikwiye urakoze twatubandanya kamara magambo muri komine Butihinda aho hose imivinyu irahari bo komine yahahora mvuze komine Butihinda ni komine yahahora ego hariho na komine Giteranyi imivinyu irahari numvise deja ariko arabwira iby'Igitega hamba byo ku bya Butezi uhereye kwa Nicola ajya mu alimentation yose imivinyu irahari ya Pache Bene Pabevino Wina Viba Mavino yose urabyumva aha ibujumbura aha za top 1 aha kuri Kotebu Ingozi nabo gutebo imivinyu irahari Ingozi naho nyene zirahari Ngozi hariho community y'aba babikira iri Gicumbi naho nyene imivinyu irahari mugabo kubisanzwe abariko baradandaza Ingozi haraje abagera kuri batatu bagenda kunywa mugabo nta point de vente dufise hariya cyangwa umugrossiste bivuga ngo woca bamagaba agacanyaruka unyene intara ya Ngozi abayifashe yoweshikirwa imakamba hariya navuga hariya Makamba naho nyene oya Makamba pazanko hagize uca banguka akanyaruka imiryango iracuguruye ego imiryango iruguruye umva kantite zabo ziracariho oya stock vraiment iruzuye twebwe simivinyi buze oya simivinyi abantu bayinywa nibaze oya abana bayinywa bariho urakoza ukanisha kwishura rero aho Cibitoke Uganda Maputo bar cyane gose ku micopo
simbona ingene umuntu yorengana akagira inkoko vraiment iragiye akavinyu. Oya nikibaho. Ajya ku micopo imivinyu irahari. Ego. Ndabona Nyamitanga mbego dushika i Buganda hari akabare kameze neza kumutama bitwa Audace kitwa Snack Bar. Iyi mivinyu yacu irahari cyane gose. Tubandanije mu Rugombo turafise umushingana yitwa Havuga Inoti. Ego. Nta muntu atamuzi ajya kuri centre. Imivinyu arayifise. Hariho alimentation imeze neza yitwa alimentation familiale. Iyi mivinyu irahari cyane gose. Tubandanije hari ahantu rero abantu baza baribagira aho bitinyeshenza. Ubundi kaje gasonga abantu bamwe ni Bujumbura kabinyeshenza kandi kaba karyoshe cyane amazi abarimo. Rero mugabonye kano kavinyu hariho ihoteli imeze neza ya Joseph Butore. Iyi mivinyu ugiye ku ihoteli kwa Joseph Butore uyisangaho. Akabuna kariho, akaviba kariho. Oya vraiment ni sawa. Hari wambajije ati burya ubwo ruganda mwatweretse nubwo mu Burundi cyane na hari mwe uri indege ngo mugenda hani mu mahanga bira gutwere ubwo ruganda. Vyave mu bibare rero ko twaje twari mu Burundi. Urumva uru ruganda bwa mbere murabona ko turi mu mbona kazoza y'igihugu. Cyane gose. Yemerja 2040 développer 2060. Jeno kengurukira ababikira ku cyumviro bagize ciza. Uruganda ruri mu Burundi. Ruri mu Burundi kandi n'uruganda vraiment rukorakora ku buhinga ku murindi udasanzwe. Nta nkeka kimbona kazoza tuyinje. Muyirimwe vraiment. Urabona ivy'amari tarwayi n'ivy'amaserari n'ibiki za dompo. Vyose byava Tanzania. Twe nta kantu lokale kabisa. Kakobaza. Ubu rero viba irahari. Umuzungu mubwire. Wina irahari, Pastekini irahari, Pastevini irahari na Pabevino kariyo. Uganda rero ku Muzinda haruguru ya Paruwasi gatoya ni nko ku metero 2 uvuye hariko haruba ku isengero shasha ya Paruwasi. Cyane gose. Ariko kandi no kwibarabara hariko pancarte. Hariho pancarte yanditseko industrie Maison Pache Bene. Bivuga ngo inzu y'amahoro ni neza. Industrie franciscaine pour la production du vin à base de fruits. Kirumvikana gose. Tudugana ka direction à quelques 20 mètres ubushitse ku ruganda. Imiryango iruguruye. Kirumvikana cyane je ndabitahura none twavuze abo mu Burundi. None umuntu yibere muri diaspora nawe yoshikirwa gute? Urabona nk'ubu ibikorewe muri Maison Pache Bene. Urumva turiko turakora kumushikira ariko no muri Kenya nk'ubu je mbwiye ati ndi muri Kenya kakabinyo kashaka gushikira. Uravyumva hari abarundi bagenzi bacu inshuti abavukanyi ugiye i Kampala gacumbwira kuri Ngoma ba hama ugacumbwira ati ndakeneye kakabinyo ntacaranye nyene kagushikira. Birashoboka naho. Dufise abarundi benshi baba muri Amerika bariko barakurikirana kino kiganiro. Dufise abarundi benshi baba muri Australia baba kurikirana kiganiro, bari muri Canada, bari mu Faransa, bari mu Bubiligi. Nabo boshikirwa gute n'ivyakorewe muri Maison Pache Bene? Ico si kibazo kigoye cyane. Urabona uruganda rwamaze imyaka 3 ruriko rwakora. Buguruwe n'ivyo itariki 10 itariki 4 z'ukwicumi. Inauguré le 4 octobre 2024. Buguruwe nande na son excellence le président de la République du Burundi général major Evariste Ndayishimiye. Turamwubaha turamukunda. None rero muri iyo minsi turakorana na Visit Burundi. Uyu mwanya turiko turavugana uyu muvinyu uramaze gushika muri Turikiya. Bariko barakora turi ku TV. Umuvinyu uramaze kuri indege imbere ya jewe kwe. Uyu Maison Pache Bene tuzaraje mu mvinyu yaramutanze muri Turikiya. Iyi wina yaramutanze gushika muri Turikiya. Nukuri kana je sindaja. Yesu we umuvinyu karonka visa imbere yaje. Rero urumva ufise ikibazo vraiment. Ufise ikibazo. Uramaze gushika rero muri Turikiya. Karamaze gushika muri Turikiya. Turafise n'umufrere agomba kukajana hari wamaze kukajana muri Rumani. Uyu muvinyu kubisanzwe ugeze kure. Uruganda n'ubwo mukama. Kabisa novuga ivere imaze kugera pour le moment muri Turkiya. We ntumba ko yagutanze kuronka naho nyene rajayo. Nawe ntuvyumva none. Kuri mubaho cyane. Base nukuri Imana ibahezagire cyane. Kandi bandanya yugurura imiryango mubandanye mutera imbere kuko ibi nuko murakora nibuko mubikorera Maison Pache Bene gusa. Nuko mubikorera igihugu cyacu cyacu Burundi. Kuko inye nuvuga Pastekina ni yagira mu mahanga. Nigi mu Burundi buzabushize hariya kuko urabona ngaha ari kwidarapo ry'u Burundi ririko ngaha. Ego murakoze cyane rero kumbure rero mutwibutsa adresse yo ngaha ni yihe kumbure uwo yifuza kuza kugura kwihereza kano kabiyo ati iyo ni adresse yawe ni
Bo adresse ho ngaha iroroshe gutora. Marcel yari yababwiye yuko nta muntu n'umwe yobayoboye wico bita Avenue de l'Université iri barabara. Ariko hambavu ya Avenue de l'Université uvuye muri ville urafata bisi yo mu Bwiza. Bisi kujana mu Bwiza. Kumvikane neza apana bisi igiye za Mirango oya bisi igiye mu Bwiza. Iyo avuga ngo Bwiza jabe. Iyo bisi rero uyifashe ugenda ucabwira uti munshikanye kuri station. Station kuko yinjira na Avenue Moso ucagara aho nyene. Station iri ngaho haruguru. Naho wocu uvuga uti aho ndiko ndaja ntaho nzi. Nyereka ahari point de vente y'imivinyu y'ababikira. Aha nta muntu n'umwe ngaha muri kano gace atahazi. Mbe murazi ko abantu bara bavuga uko nyene ga Marcel sense ko ari mezo patch ben ikorera ngaha. Baravuga imivinyu y'ababikira ngo ikorera kuri Avenue de l'Université. Hari ngaha. Naha nyene. Kube nari narataka. Ariko urumva ariko bavyumvereze ko ari kuri mezo patch. Ni mezo patch ben. Urumva uretse n'ivyo. Ni kugira ngo umuntu yevite bimwe bavuga ngo hakuzimira wobaza ubundi ucumanuka gatoya ukamanukana yibarabara nyene direct y'ikaburimbi ugashikira kano gapave ka mbere kinjira foyer de charité ugaca wihagararira ngaho ugacuraba mu Bwiza ukarabuku cubona kino kibande hall cyanditseko mu majambo n'indome zisomeka industrie franciscaine pour la production du vin à base de fruits. Murakoze cyane. Aho rero uca winjira imiryango iguma yuguruye do lundi à samedi mwanya wose haba huguruye. Eka na dimanche nimero ziriko wakuye baraza kugira ngo umuntu ntagire ntagwabira. Na dimanche murabimufasha umuntu azikiriye. Turashobora kumufasha cyane gose. Si umunsi w'ibikorwa normal mugabo yahamagaye barabanguka ku telefone. Ego inimero ziriko ngaha. Kumbure rero ndazi benshi murabikeneye murakeneye kuvyibariza woba yekeneye kwishikira ku kibanza address twayibabari ariko woba yifuza gukorera nuvuga ku buhinga ngurukana bumenyi kuri telefone cyangwa kuri WhatsApp yo dufasha kumbere commercial nimero za telefone msazo mukoresha. Ubwa mbere inimero kubamaze gusoma kano kavinyu hari abantu benshi baturanguye mugo baguma tugiye kuraba kuri tele tugasaka kavinyu karaheze bacha tubango twarabuze nimero twarabuze nyine tubatora. Nagomba nibutsa abakiriya bacu yuko icupa ryose ririmo umuvinyu wa Mezo Patch Ben etikete yacu iriko contact. Contact ziriko kuri etikete ni za Deje. Uyu munsi hagarariye uruganda ku izina ry'umuryango wa Mezo Patch Ben. Ni Sera Annonciata niyo nzima. Ni nimero izo nimero zose ziri ku icupa zirakora kuri WhatsApp. Ushobora kumuhamagara ntumuturazire abantu babakuru ni hatari. Wabizi ni hatari. Rero urumva ushobora kumuhamagara ntumutore. Cyane gose. Fatiriwe n'andi mabanga y'abayo muryango canke n'ivy'uruganda nyene. Cyane gose. Mugabo usize message kuri WhatsApp. Sinibaza ko bihava yibagira ku kwishura. Izo nimero rero ziriko kubamaze kurangura. N'uwo bona ziheze akaba yari bagiye gutora nimero ziwanje canke z'umwe mu bakolege arashobora gucaraba nibo bakwicupa gacavuga kugira ngo imivinyu mushukire byihuse ariko kandi kugira ngo nabakiriya ntibace bibaza yuko iyo produit kara kantu kaje rimwe bamaze kuryoherwa bace bakabura nukuri arabavyibajije uko byama byabaye mon frère rero ziriko ngaho nimero hariho ya 69 047 703 iyo ni ya Deje hariho ni ya 79 870 706 nkibutsa bari hanze barabizi ko bacabongera ko cagiharuro plus 257 ni code y'igihugu kugira ngo nabo bamutore zihuse izo nimero rero zizofasha abamaze kurangura n'abandi bakeneye kubaza ibibazo byo hejuru nyene urabaza ko bigoye hanyuma hariho rero ni nimero yiwanje cyo kumamagara kuri plus 257 61 360 irakora kuri WhatsApp irakora no kuyisanzwe murakoze cyane 61 125 amajana 361 mugabo murazi ko uruganda amahinguriro abafise indinganizo kujya kuri wanyu yego dafu wacu nawe nyene amasaha 28 kuri 28 ntushobora kumutora kuko urumva nuwihebeye Imana ari mu byinshi reka nakora byo muri fashe bene cyari gusenga none oya arasabira n'abanyeye kano kavingi wacyumvise none mugabo yatari mu gisabisho arakwitaba numero yiwe ni 69
650, amajana 831. murakoze cyane 69 650 831. merci beaucoup Ndibutsa kandi ko bashirako ca giharuro plus 257 ego bari hanze kugira ngo bamutore bigorohere cyane ego sinzi nibyo murakoze cyane ibindi kumbure ama-email n'amayahu n'abandi bakoresha ubwo buhinga nyene bamaze gutera imbere nta kibazo. ego Turafise rero na page Facebook wow yitwa Maison Pache Ben. wow aba followers turafise benshi. wow nibagendere bagire follow nibanyaruke bagire follow bakurikira ibyo bikorwa bisha byoroha babisanga ko hajya nyene bihari byuzuye Ego nivyo murakoze cyane kumbure nashaka rero mumfashe arabashara nabonye ngaha tumanye imyaka ni muze baje abakolege turamutse abantu hari baradukurikirana ari abantu bari mu Bubirigi barashaka kubamenya ati mbega abantu bakora bino bintu ni Masura wenyene ati oya si we wenyene afise urundi rwaruka rungana na Beni babifashanye sivyo none biraza neza ego muri Maison Pache Ben bimeze gute namahoro biraza neza umwami aradufasha gukora ibikorwa byiza ego cyane gose ati bavyumve neza yuko amaraso mashasha akora ibintu bishasha nivyo ego nivyo abajene turi mu mbona kazoza kabisa tuzoshika muri 40 tumeze neza muri society duteye imbere kabisa ico twifuriza rero Maison Pache Ben cyangwa n'imivinyi ikorerwa muri Maison Pache Ben nikihe muri 2040 dohere kuri wewe icyo twifuriza Maison Pache Ben imivinyi ikorerwa hano muri 2040 twifuza yuko kira mujene wese n'uwisumbuye mu myaka kuri twebwe azoba afise ubuzima bwiza cyane kandi butagase buteye imbere kuko ajya neza akanwa neza acaryama neza akavyuka neza ibintu byose bikamera neza nukuri murakoze cyane bari bahezagire babisa mubaho cyane n'abakunze gose bari bahezagire Pache Ben turamukanya gute Pache Ben amahoro ni neza Pache Ben mu Kirundi bavuga gute amahoro ni no mu Kiswahili kariho mu Kiswahili kariho amani na salama turagiye turamukanya gute turahera kuri Pache Ben turamukanya gute Pache Ben mu Kirundi bakavuga gute amahoro ni neza mu Kiswahili tukavuga gute amani na salama. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4